kubabarirana byubaka kuruta isima, kwicisha bugufi bikazamura kuruta ugwingo. Ibyo kurya by'umugabo ni agaciro kabitse muri gakondo. Igihe ntigiteranye abavukana, igihe cyateranije Imana na Adamu agituye muri Edeni sitaraba mu ideni idolari ngo rikenegwe. Igihe cisha Imana itabagwa nuko kubaho kwayo kutagira amanda, imara kangahe mu gituriza gutsinda mu gitondo, ariko n'ubundi igitero cari kikirindiriye ku gituro. Wirinde kubaho wireze, nta n'umwe urarenga kurengana n'uwo ari mu ntebe y'ikirenge igihe camuteruranye ikirengeti n'ubu bashakanye n'ubu bari mu nzu y'abazira ikirego. Yobu washuditse n'Imana igihe camunyaza urukomba amazi ndetse kimuhindura n'incike, ndicamusigira n'umwana w'incuke. Intumwa zari intore ku mwami igihe kizica nk'umwibyi, kwica umurenge kuri co no guhitirango. Ntigitinya gusenyera n'usenga gasarara Yerusalemu cayisenye mu masegonda, imara imyaka 70 mu bunyagi Babuloni. Igihe cishe n'isi turiho n'umucika cumu w'umwuzuru umwuzukuru w'umuntu kimuraga kurira. Igihe cakuye Satani mu ijuru ari umujanama wa mbere, ubu nayituye ku isi igenda ijoro ishaka aho yibijanije ijimbo riyamaganisha ijambo. Ntigitinya n'umuryango ukomeye cakomanze ku muryango wa Mubutu Kadafe na Sadamu, kwibasira amasuhuriro y'umurenge kuri co n'umurimbo. Murenza na Muramvya cabasenyeye umurenge, cabihereye igihe ca Murereka ibigeraho igihe ca korona citwaje izina Kongo kigira ubukoryo. Abakobwa bacu bamaze kuba ba koroneli nico gihe kidusenyeye muri Kongo. Igihe gikora ivyo cishakiye, gihora muri mushana cadukuye ku gishanga tubagara hafi y'igishigo kija kudutuza Kinshasa, twibwira kuko bishobotse tuja kwiga i Buraya, bari co gihe kidusenyera ku burenge twabayeho tukicambara uburenge, tuburenganzira bwacu bugenda iminyago. Igihe gikora ivyo cishakiye, twabaye umurenge tugifite intebe y'urukarite ngo tugere mu y'inteko. Intimba ziba ubuzima, imfane tuzitereka nk'imfizi, gusitaranaho biba umugenzo. Igihe gihorana inkoni y'umushugi, mwarangara mukayibagarira nk'igishimbo, ikaberera intambara. Mushishi we yitanze intambara y'ishara, adafite n'umwe ayishinja, birashoboka bishikaho. Tuguma gushira hamwe, Imana iravyishimira ituraga umugisha. Bishavura yorora inyana igihumbi, igihugu kiraduhira uhereye mu gahu n'inyagatete no kuwa gatengure mu gihamba. Aya maso yanje yiboneye igihembwe Ruhame na Ruhimbya, bongeraga igihumba c'imitavu, tutaratahura ko tuzabaho mu gihe co gutungwa na liste y'imituku. Igihe gihora ari umusozi w'imanga, Imana bikunda baragitahura. Gakondo yacu ni murenge mu Rumagaza, nubwo muzambuka inzuzi mukaba mu nzu hejuru nk'inzuki, ntimuzabona inzuzi mushoraho z'imigezi ngo umugeni aje kugemura ku kiraro c'umugano. Ikizokubwira Edeni uzabaho mu nzu itari y'ideni, ndetse itagira n'idari ntuzogera muri dushe. Ngo ubeho mu buzima bw'idiri, ushinga idini ryabo muvindimwe, ushingira indowa yambaye nk'indembe. Igihe nyabuna munumve, muve mu kwitana amazina, ayo ni amazimwe, mwese amazuru arasa. Muhumure, iki gihe turimo nico muherezi mu bihe byo guhemuka. Nubwo agacu ko gutabagwa kakingana n'ikiganza, hakaba hakiri n'umunsi w'ikigogwe, ikigori kizera kiraye mu butaka. Umwana uzoba umwami azocuka kimaze kuba umwaki. Umwami w'amahanga azaba amaze kwimika umwaka wo guhinga imbuto y'indobanure.